Lana Neurological Clinic Rohero ni ivuriro ry'imitsi riri mu Irohero, rivura indwara nka AVC, ubumuga buje giturumbuka, kujugumira, kubabara umutsi w'ukuguru ariwo nerf sciatique, intandara, kumeneka umutwe bidahera, abana bavukanye ubumuga, eka n'ibindi. Rifise umuganga w'imitsi yabinonosoye ariwe umuneurologue, eka akora amasaha yose. Abageze mu zabukuru kuva ku myaka 69 n'abagwayi b'intandara nibarishwa mu kwigana indwara ariyo consultation gratuite. Iryo vuriro rifise igororero ariyo kinésithérapie n'imiti y'imitsi y'ubwoko bwose. Rikora ibipimo vy'imitsi nka EEG, igipimo c'intandara, EMG, igipimo c'imitsi y'amaboko n'amaguru. Ukaba wumva ibimenyetso vya AVC arivyo ibinyanya mu kuboko canke kuguru, gukebana umunwa, kumeneka umutwe bidasanzwe, gutakaza ubwenge. Hamagara vyihuse kuri nomero 35 560 ubusa 3 canke ushike muri Rohero ya kabiri kuri Boulevard Bao nimero 37. Lana Neurological Clinic, amagara yanyu niwo mutwarariko wacu. Ushatse kuvuga ko mama ari inyuma y'ibintu byose? Hama ndakeneye kumenya. Nimba mutari abavyeyi banje bari. Yeme guhitamwo wo kugenda hasigara wewe. Ndakwite gute none tumara imyaka 5 ata mwana atayikoroka. Ndakwite gute none? Uyibona uyu Christine twiteze umwana nabo. Uyu Anthony na Marina bari abavyeyi bawe. Ego narize. Ariko nyene nabonye imyaka ari myinshi ndavuga ati kambandanye nkora umurimo w'Imana. Naye handi narize. Details zose ziri muri envelope kuko nagenda ndika buri kimwe. Andi makuru atari meza nuko agwaye ari mu bitaro. Alina, uriya ni papa wanje. Ariko ntibikwiye ko atari papa wanje wo mu maraso. Ahubwo nashaka kubaza kubera iki gihe nakubwira Anthony wikanze nkabona umengo uratangaye. Uramuzi cyangwa hari ikintu muziko? Agomba cekane. Yarambwiye ngo siwe mama mbyara. Wabisobanura hari ikintu biziko? Papa ko ciyo numa hari ikintu biziko? Urumva Alicia. Ntumbwire ko ari ivyo ndagusabye. Nenda biziko umunsi umwe bitebuke uzobimenya. Menye ikinyene mbwira uko kuri ndiko nshaka kumenya. Alicia, azi ko tugukunda kandi twakunze ukurusha. Reka mawe yirukira amahoro. Ariko hari banga rimwe twakubwiye. Ibanga ryahe nyene? Iryo banga niryo shaka kumenya niryo shaka kumbwira. Alicia, buya jina mama wawe nturavye tukuvyara. Ivyo ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ugarukiriza aho nyene sishaka kuvyumva. Nimara abavyeyi banje bigenze gute? Byaje gute? Ariko ndukuri ko hari mwana wanje. Hama ndakeneye kumenya. Nimba mutari abavyeyi banje bari. Papa na mama wanje bari he? Babaye gute kubera iki navukiye mu muryango wanyu? Kubera iki ninga mwaranyivye mwantuye mwibarabara. Mwankuye mu bitaro mwankuye he? Ndakeneye numva afise ibibazo byinshi byo kubabaza kano kanye kandi ndakeneye nsobanure. Papa umbabarire. Ndakwingize mbarira. Kubera iki ninga papa wanje ari mama wanje ari. Umama wawe akiri inkumi hari mu boss yakorera yarafise ama entreprise menshi eka yari mu boss ngaha mu gihugu. Hama ikintu ushaka kunsobanurira neza ivyo nta nuko nari nkeneye kubimenya. Vyagenze gute nisange mu muryango wanyu? Umunsi umwe uyu boss mama wawe yarafise anniversaire.
se nize kuvyo mbonye atari nta kimwe cyabaye madame hora wana jamuna guhaye wana hari ibintu ndashobora kugusobanurira naziguro nkeneye nta nakamaro ko kubaza ivyo nabonye we ni muri secrétaire soka ndakubone hanze unye hanze no shire nta rushana rumwe ufise gusoma mu biro byanje uvuze ngo iki biho yawe uri kuransuzuguza imbere y'aka gakobwa akabuwita agakobwa ni Christine zina giwe niko yitwa yego nukuri ahubwo we soka wangomba ngwiki jewe nibyo twacyanyemo nibihe bibi twacyanyemo uraronsa amahera yabaye menshi ibyo twaronda turabishitseko none harageze kunyita ingumba jewe ndakwite gute none tumara imyaka 5 ata mwana atayikoroka ndakwite gute none uyibona uyu Christine twiteze umwana nabo uzura muba uyu mubane umwuba kuko yampaye ico utashoboye kuma mu myaka 5 twari tumara vyakiruko cyo ndakwemereye ntacu uzomburana umviriza rero ko wemeye guhitamwo umuhabara wawe wemeye kundutisha umusekreteri wawe nibagiko umfute mu buzima bwawe hama ibisigaye nzibako nzimwira niko guca yaho kana urumva rero iyo surprise yashaka guca mubwira yuko afise inda ego cyane iyo ndari mwe wewe uyu Anthony na Marina bari abavyeyi bawe papa ikibazo n'ubu canje nturakinyishura nyene ndashaka kumenya nageze ngahe wanyu gute madame wanje rero ari mu moya yakureze ico gihe akora famille Anthony yo musi Marina yafashe umugore wanje bagenda bajanye kandi niwe yari yateguye surprise yo kugira mugire so wawe kafisinda mama wawe rege yakuvyara umugore wanje arakimukorera ariko haje kwaduka ikibazo hagati ya mama wawe yuko haroko kumwe mama wawe kubera urukundo gukunda yemeye guhitamwo we kugenda hasigara wewe papa nukuvuga ushatse kumbwira ko mama yapfuye anyitangiye kugira jewe nsigara ndonke ubuzima ego cyane mama wakuvyara aze yihanikije Ludmire ati ntazegere yigira n'umusi wa rimwe akujana mu muryango wa Toni niyo mama yaciye akuzana nja kubana n'umugore wanje sanga utambuka nyine ikintu numva ashaka kumenya kano kanya iyo famille ya Anthony iri hehe uyu Anthony je nawe negeze menya usibye madame wanje niwe yaramuzi ko niwe yabakorera kandi je nabibwiwe nanya kuyigendera ari wenye ko wawe hama twashatse kubikubwira kenshi ariko twatinye ukuntu uzovyakira nubu niko biruhiye kuba ndumva atakintu na kimwe nshaka kumva ibintu numvise birengeye ubwenge bwanje birahagije mbabarire cyane Alicia Alina nukuri urakoze cyane ndumva dushe mu mutima nkeneye umuntu ushobora kuganirira urakoze ndumva nduhutse urambariye wewe rero umukobwa wa Anthony yego cyane sero nivyo papa nakuonita papa yambariye nje niwe papa wawe abantu bakureze ugakura Alina uriya ni papa wanje ariko ntibikwiye ko atari papa wanje wo mu maraso ahubwo nashaka kubaza kubera iki gihe nakubwira Anthony wikanze nkabona umengo uratangaye uramuzi cyangwa hari ikintu muziko sha nimba ari uraho nibaza biragoye cyane kumutumbera none my friend nkoriki ndafise iciyumviro ariko sinzi ko ari cyo kimbwira
Mesdames, ivyo mwambwiye navyumvise. Nifuza none ko ndabafashije. Umusore, urabizi ko je nawe atari ryambere tubonanye. Kandi urazi ko wambwiye ko ukora akazi ko gutohoza. Rero, ndashaka kugenda ntoreza uyu muntu. Umenye nimba ko yarigeze kugira umugore yitwa Marina. Ikindi kandi, ndakeneye kumenya amakuru menshi amwerekeye. Information zose ukeneye zibanze zikora urwo rupapuro ndaguhaye. Sa, je ndagiye ku gikorwa. Ningira amakuru ndonka, ndaza kubahamagara ku telefone. Okay, sawa. Kandi uzobigira ibanga. Kindi naco zobe magabo. Madame, jakazi nkora sanzwe ndakazi kuko sanzwe ndagafise mu burambe. Aho ntimugire ikibazo. Tuzobibwirwa n'ubikorwa nayo ubundi. Jesi nkunda kwizera amajambo y'abantu umusore. Mufate yuko idiri yarangiye ahubwo muntegurira amafaranga yanje. My dear, nukuri ari nkamwe iyo ndonkereza information. Nubwo yonsaba ko nomongera kwandi mafaranga nayamongera ariko bigashoboka nkamenya papa wanje. Alicia, reka tuvyizere. Twizere ko azobigerageza. Hama ikindi naco nk'akazi asanzwe akamenyereye. T'inquiète pas. Urabona ngaha? Iyi ikoreshwa na gaze. Sibyo? Yego. Aha ariko nivyemerewe yuko uzana ikintu citwa umuriro imbere yiyi. Hama urabona ka? Iyo ushaka guteka icyayi kugira unyarutse cyangwa ushaka kwarika amazi y'ubugari urabibona? Kugira nyaruke gushuha. Ya, urashiramo amazi. Yego. Hama uheje gushira amazi ukaca ugafundikira, urabona? Hama ukaca uzana ngaha, ukaca ushira. Urabonye? Hama ukaca ushira. Urabona? Ucucomeka haje. Ya. Urabona rero umaze gucomeka haje. Niyo uca watsanga acaza akantu karushikabira. Ho nyine yamaze kubira ko nyine karizimya. Okay. None rero hajya ngo mufanike. Papa wanje papa Alexei baravukana. Ariko papa wanje niwe mukuru. None hajya wanyu bo muratunze ko imyaka je maze ngaha. Nigeze ngaye ko bafise abiwabo. Muhira turabayeho ariko ntidutunze. Ndira gusa kwe ukunda kubona. Chaumenga amavunja arakwishe. Ariko bikituza wisomera. None kari. Ngubu muravye neza. Nabigera safanze. Reka n'ubisharo n'umuturumbu n'umwishimye. Dimanza Isabuzi. kubera ko uri mu gikoni. Just nayo naronse abagenzi bashasha. Turako duratera inkuru gusa. Okay. Genda rero ugenda kuri kiyo tuja gutembera. Sawa reka mbanguke. Musore, ngaho tubwire tuguteze yombi. Mbazaniye amakuru yizewe wa muntu namuronse. Vuga none nakutwicisha amatsiko. Anthony Murondera numwe mu bagwiza atunga ngaha mu gihugu. Yarigeze kuba afise umugore yitwa Marina. Ariko impamvu bavanye ntayo nitayeho kumenya kuko sivyo mwantumye. Musore, urisire ko aya makuru atohoje ariyo. Ndamwizeye neza cane. Uko amaze kumfasha service nk'izi nyinshi. Hamaje akazi nakarangije. Ndashobora kugenda mu zindi gahunda. None kuri kuravuga ngo urashobora kugenda hama kabutaduhaye details zose. Rega nta makuru akwiye waduhaye. Details zose ziri muri envelope kuko nagenda ndika buri kimwe. Andi makuru atari meza nuko agwaye ari mu bitaro. Kunguki? Agwariye hehe? Byose nagenda vyandika. Urashobora kubira. Hama musigara. Naho twenda gukekeranya niwe. Aho ikibazo ni uzomubona gute? Kuko famille yiwe ntiyoroshe. My dear, ndumiwe n'ukuri. Jewe sinditora. Urasi kintu kimwe. Nzovyemera neza ariko nibonaniye nawe nkabimubaza. Akambwiza ukuri ko yigeze kuba afise umugore yitwa Marina. Okay, aho ni sawa. Tuvyizere ko bizogenda neza. Nashaka ndagusaba ikintu kimahubwo. Ndakwingenza umbabare bino bintu tubigira ibanga kuko na Alexei ntavyazi. Ntugire ikibazo. Nyizera vraiment.
Pastor, Oui. namahoro? Ego n'amahoro. Umeze neza? Ego. Alexei. Aha niho muhira? Oui, exactement, niho muhira. Kuva ryari? Ben, haize kinini twimukiye ngira bahora he? Alice ntavyo yakubwiye? Oya, ambwira ibiki? Burya ubu je nta shingiro gifise. Kandi n'umurimo w'Imana namaze kuhagarika. Nyene ibi usanze mu nivyo ndiko ndakora, ndagenda hari mu mpangu, nkarondera ibatu byo gusiga nkasiga, n'ivyabomaguritse nkabikora. Pastor, habaye iki? Alexei, byukuri senze kuri mwana wa Anna Bauer. Mwibarabara nyene nahasanze kabwira ubutumwa gukorera n'amavuta yose nakubonye wapi rega nabucya kugira ngo uronke aho ukorera bisaba uburyo bwinshi investirimo yes ibibanza kubaka n'ibindi numva ko bitoroshe oya ukwiye kugira aho ukorera ese umuntu aguhaye ivyo bikoresho byose washobora gukora sinibaza ko hariho umuntu n'umwe ashobora kunyizera ariko nkabiguhana amakondisiyo ki ntuza kuba representatrice wa eglise yawe naho ukaba pastor naho ntazobonekaho kenshi warampemukiye kuva uyu munsi ngiye guhagarika imfashanyo zose zo twahora dukorana byose ngiye kubihagarika muvyeyi mu vyubahiro vyanyu ndabinginze no kwizera ngo mubikore ubona ko umusubije mw'ibarabara n'ukuri iyo ubuza kwibuka ko usubiye mw'ibarabara nawe kunkorera ibintu nk'ibiraho kuva uyu munsi ibikoresho byanje byose byo nahora ndagufasha byose ejo nzorungika imodoka ize kubitora kuvuga yuko nta mwanya mfise ibisigaye nuko hazonzika gusubiza ibintu mu buryo muvyeyi Okay. Pastor, warize? Ego narize. Ariko nyene nabonye imyaka ari myinshi ndavuga ati reka mbandanye nkora umurimo w'Imana. Naye handi narize. Okay. Wize ibiki? Nize ibya construction civile. Construction. Okay. Écoute, fati do visite yanje. Uzoce ukazi tuvuga. Ça merci beaucoup. Murakoze.